wambere tugasoma n'isanga Yesu Kristo zaburi ijana na mirongo ibiri na kabiri so musabende wese omwe tugasoma n'isanga Yesu Kristo. Amen. Zaburi ijana na mirongo ibiri na kabiri umurongo wambere. Naranezerewe bamwe bambwira bati tugende tuje mu ngoro y'Uhoraho. Amen. Ibirenge byacu bihagaze mu birimba byawe ewe Yerusalemu. Yerusalemu wubatswe n'igihome cy'icomeke n'imiryango ikurikira n'imiryango y'Uhoraho ngo bibe ishinga ntare ku Bisirayeli kandi bashime izina ry'Uhoraho. Amen.
n'umutima utandukanye, atigeze kwerekeza umushaha wiwe ku byo kubesha, ntarahire ibinyoma, niwe azohabwa umugisha n'uhoraho. Amen. Imana ishimwe. No kugororoka azoguharwa ko n'Imana y'agakiza kiwe. Abayirondera ni bene uwo muntu abarondera mu nyonga hawe, Mana ya Yakobo. Amen. Mwana himbaza koko tuza kumva ijambo ritweza, ridukiza, ridushikana ku ntumbero Imana yaduhamagaye. Imana himbaza ngo ninde azoduka umusozi wawe, niko bivuze ninde azoduka umusozi wawe, ninde azohagarara ahera hiwe, n'ufise amaboko akeye n'umutima utambutse, atigeze kwerekeza umushaha wiwe ku byo kubesha. Imana himbaza kandi ntarahire ibinyoma. Imana ishimwe bituzana muri asambwe bivuga ngo kuko yahisemo kugirisha abisi ubupfu bw'ibyigishwa, natwe tuza kumva amajambo yo kudukiza, tuza kumva amajambo yo kutwica, ahubwo twumva amajambo yo kudukiza. Imana himbaza kandi Imana ni nziza, kuko Mariya yumvishije ibyo Gaburiyeli amubwiye akabyizera, natwe niko twumva iby'ijambo ritubwiye twabyizera bikabyara ubuzima nk'ubwo byabyaye kwa Mariya. C'est le même processus, ni inzira imwe. Umwami ahimbazwe. Amen. Imana ishimwe. Dufise amashimwe, turafise ishimwe rya Bishop Koleka ashimira Imana yamukijije ni habi cyubahiro yarakoze. Dufise ishimwe rya Ndagijimana Aline ashimira Imana yamurokoye mu isanganya yagize, yarikoze ni habi cyubahiro. Yamushikashira nawe ashimira Imana amuhaye gukora ikibazo cya leta. Imana yarakoze, kwandika yamuhaye gutora, gukoraho benshi bihabuze benshi, ariko yandika ati yampaye gutora nko ku 95% twaca twishima, ariko nawe ko yamaze gukora yarakoze, turishimiye cyane. Imana yacu ihabwa icyubahiro gishimishije. Amen. Kandi umwami abahe umugisha mwese. Umwami ahimbaza kandi dushima Imana twize umutima umwe, yaduha umutima umwe, iduha mpemu umwe, iduha kwizera kumwe, iduha intumbero imwe. Yarakoze imbazo cyane, yarakoze yaduha intumbero imwe. Twese twifuza kuzosanganira umwami wacu Yesu Kristo, twese twifuza kuzomubona, mwese rero twifuza kuzokwibonera umwami wacu. Kandi Pawulo nawe ati ubutumwa bwiza ntibunera isoni, kuko ari ubugingo ku bakizwa kandi no kubona kubapfa. Imana ishimwe. Mu Baroma igice cya mbere, Rome chapitre 1 niko handitswe hano umurongo wa 16 ngo ubutumwa bwiza butangera isoni ni ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza no ku Mugiriki. Amen. Que Dieu vous bénisse. Natwe tuza kumva ijambo ry'Imana riduha riri mu bushobozi bw'Imana, riri mu bushobozi bw'Imana guhindura umunyakibi ukamugira umugororotsi w'Imana isumba byose. Imana ishimwe. Muri Matthieu chapitre 25 umwami wacu yavuze andi majambo akomeye cyane muri Matthieu 25 umurongo wa 3 yavuze ati kuko byabijuju mu kujana amatara yabyo bitajanye n'amavuta. Mani mbazo twekaduhaye akaryo ko kuronka amavuta yo kuruhande. Imana yarakoze ihabwa icyubahiro. Kwishimira cyane. Bivuze ko byabijuju mu kujana amatara yabyo byaribagiye ntibyajanye amavuta, byajanye amavuta inanavepa enanavepa. Imana mbazo ariko b'abanyabwenge bivuga hano ngo byabijuju twese biti bibwira abanyabwenge biti ni mujwese amavuta yayo ko amatara yacu ari parazima, ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure niyo dukwira twese.
ibyiza nimuje kubadandaza mwigurire mwamahibazwe nuko inkumi z'ibijuju n'inkumi z'ubwenge ntibazoba bafise intumbero imwe, ahubwo bamwe bazoba bafise iyindi ntumbero kandi abandi bazoba bafise iyindi y'ukwabo. Imana ishimwe. Pawulo yavuze mu Baroma ngo nuko n'ubu, Rome 11:5, nuko n'ubu haracyariho amasigariro, haracariho abana b'Imana barondera amavuta yo ku ruhande. Amen. Imana ishimwe. Mbese 10 haranditse ngo bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Imana ibazwe. Abantu bose bategurwa n'ubutumwa bwiza kandi Imana ibazwe kuko hatangura ijwi rituhamagara rituvana mu nsiguro z'abantu zose, rituvana mu nyigisho zose, mu buzimire bwose, mu madidane yose, maze hagakurikira ko dutegurwa n'ijambo ry'Imana isumba byose. Et après la préparation vient la restauration. Imana itugarurira ibyo twatakaje byose. Imana himbazwe. S'il vous plaît, bakigiye kugura umugore ashika abiteguye, Matthieu 25:10, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, n'abiteguye bateguwe n'ijambo bashikirijwe. Amen. Imana himbazwe. N'abiteguye saba aribo bose, ariko n'abiteguye, abiteguye binjirana nawe mu bukwe. Nous avons besoin de la préparation. Tukeneye kwitegura, tugategurwa n'ijambo twashikirijwe. Amen. Dawidi yavuze ati naranezerewe, hamwe bambwira bati twitugende tuje mu ngoro y'Uhoraho. Naranezerewe cyane parce que c'est là où je suis préparé. None kurirwa n'ubutumwa bwiza. Amen. Imana ibazwe. Kandi Imana harimo idutandukaniriza n'ibinyoma byose n'ububi bwose, kandi ibazwe ko yabiteguye itya ngo kasi. C'est ça, 1 Corinthiens chapitre 1, ariko ni bameke cyane niko byanditswe. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, voilà, verset 21. Kuko nawe ubwenge bw'Imana bwageze yuko ab'isi, le monde, batazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana. Imana yahimbawe gukirisha abayizera ubupfu bw'ibyigisho. Amen. C'est ça. Imana yahimbawe gukirisha twebwe abayizera ubupfu bw'ibyigisho. Amen. Que Dieu soit loué. Imana himbaza. Imana yahisemo ko atakindi kizodukiza atakumviriza prédication. S'il vous plaît, ndasubiyemo. Imana ihe aba bafrere n'abase batoranijwe kutagira igikorane bajamo ngo kibahombere, ariko umuntu wese naze muri assemblée akeneye gufungura, abwe ndakeneye ko ntaha mugabane Imana yangeneye. Imana imbazo ntabwo nakuma Imana yazanye abantu kubatesha umwanya cyane kubahika oya, ahubwo Imana irinzi begeranya, ifite ibyo bakoranirije kandi bose bagomba kwihabwa. Ati rero nafishe umwanya w'ubusa, ahubwo umuntu wese abe prudent. Imana imbazo. Menye ko umuntu wese mu gikorana shikirwa nibyo twasomye muri Rotaille Proche kwa Frère Frank. Tuko turasoma ngo bageze igihe bari mu ijoro bariko barasenga, umuntu wese yashikirwa marayika w'Uhoraho agatega igikombe ariko arasenga, maze icyo gikombe ngo kiruzura kirasesekara, amasengesho y'abera, marayika kidugana mu ijuru babona. Imana ishimwe. Kuko niko natwe Imana isumba byose yasezeye ko babiri cyangwa batatu aho bazakora mu izina rya Yesu Kristo azoza akabana nabo. Il est ici. Ayana bisaba ngo ntundengane mu kizaho. Nanjye ni aho abantu bagendera, nanjye ntusibye. Ahubwo nanjye ndonke umugabane wanjye. Tuzano twarenganye ibihe byo kuza hano kuza hano tuje
wambonye nambaye ishati nziza nambaye ikanzu nziza nambaye igitenge cyiza twarenze twinjiye aho twinjira mu ngoro y'Imana isumba byose. Imana ishimwe que Dieu vous bénisse. Twinjira mu ngoro y'Imana isumba byose tuje gutanga ishimwe kuhoraho Imana yacu, tuje kurya ibyo kurya vya mbegu. Imana ibahezeze cyane. Est-ce que vous comprenez? Umviriza frère David mu Psaume 27, mu Psaume 27 Zaburi ya 27. Frère David ati Psaume 27 Zaburi ya 27 aranditse amagambo ati oui voilà verset 4. Icyo nsaba uhoraho ni kimwe. Amen. Zaburi ya 27 umurongo wa 4. Icyo nsaba uhoraho ni kimwe, nicyo nzohora nitwararika, ni ukuba mu ngoro y'uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanjye, nkaraba ubwiza bw'uhoraho ntiweze urusengero rwiwe. Amen. Imana ishimwe kuko ku munsi w'amagorwa azonzigama akamisha mu ihema ryiwe, mu bwigobeko bwo mu ihema ryiwe niho azonshira hejuru amagarike ku gitandara. Amen. Hari icyo nsaba uhoraho, Dawidi yavuze ati nsaba uhoraho kimwe gusa, nuko nzohora nitwararika. Amen. Kuba mu ngoro y'uhoraho Imana isumba byose iminsi yose yo kubaho kwanje. Ntaje gufina mais je viens pour gagner. Je viens pour gagner. Imana imbazwe. Mose aza hano kuko ari umugabane Imana mugereye. Imana ishimwe twagize kandi twagiye tunabisubiremo ko mwebwe yari yasanze muhira mwene data Simeyo amuzana kumva ibintu muri asamble. Isawa uwo mwebwe yamuraritse ireno meme niwe uri nahinduka, niwe yararitse umwe wese mu byo yari mu kazi katandukanye yari amuzana hano, atamuzanye gupfisha umwanya w'ubusa ahubwo amuzanye ngo akore amare ubukene bwiwe. Imana ibaze amare ubukene bwiwe. Icyo gituma frère Paul yavuze hano mu Baheburayo chapitre 10, muri Hébreux chapitre 10 yavuze muri Hébreux chapitre 10 yavuze muri Hébreux chapitre 10 yavuze ati verset 23 tugumye ubwato bw'izigiro byacu nikunyiganyige wasezeranye abo kwizera. Amen. Imana imbazwe kandi twiyumvirane ko kugira ngo turwane ishaka ryo gukundana n'iby'ibikorwa byiza, twebwe bagukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane kandi uko mubonye wa munsi wegereza nurushirize kugenza mutyo. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Frère Paul Maheburayo ati kandi uko mubona wa munsi urushizeho kwegereza. Amen. Namwe mushirize gukoranira hamwe kwanyu ntimukabihebe, mais persévérez. Imana ibahezagire cyane. Nous avons dufise inyungu nyinshi mu by'umwami. Twitwe bw'umwami yatoranije ngo atumenyeshe amabanga yiwe, atumenyeshe ibyizerwa. Amen. Turamasigarira, turi abantu l'élection de Dieu nous a été accordée. Itoranywa ry'Imana ryatugezeho. Voilà, Imana ishimwe. Itoranywa ry'Imana ryadushitseko natwe. Imana imbaza. Twebwe aujourd'hui itoranywa ry'Imana ryakozeko ubupfindo ku magambo y'imikana. Nuko ubupfindo bwarafindaniyeko Imana itora twebwe. Bamwe yarabaretse baraba andisi bakomana ku mutima. Ibyo twizera ntibabyizera, ntibahabwa mpemo kubyizera, ntibahabwa ubwenge bwo gutahura, ariko twebwe Imana ishimwe. Ubufindo bwabitiye mu mugabane mwiza, tuba equipe par Dieu, twahawe ibikoresho n'Imana isumba byose kugira ngo ibyangombwa byose byo mu
n'ubwami bw'Imana bitugere. Amen. Imana ishimwe. Dieu vous bénisse. Bamwe ubwenge bwabo buzogwira, abandi no comprendre pas. Bible bwabo abongera ubwenge kugira ngo batahure ibyanditswe. Bamwe bazongera ubwenge batahure ibyanditswe, abandi ntabwo bazongerwa. Imana ishimwe kumvindo bwayo bwaguye kuri twebwe. Imana ihabwa icubahiro. Ni twebwe Imana yabonye ko tubereye kuzotwara ibyayo neza muri iki gihe. Ce n'est pas difficile à dire. C'est bigoye kubabwira yuko aujourd'hui twebwe turi intumwa zazindi Yesu yatora cyane. Natwe turi babandi yatoye iki gihe. Yabatoye kiriya gihe natwe tutoye iki gihe. Amen. Niba Paulo avuga ati il nous a choisi, natwe tuvuga tuti il nous a choisi. Il nous a élu. Abraham nous a élu. Natwe il nous a élu. Yadutoye isi n'ijuru bitararema. Umwami ahimbaze. Amen. Dieu vous bénisse. Imana ishobora byose bageze. Frère Paul yavuze aya majambo yo muri Deux Thessaloniciens. Numva twasoma byaba byiza muri Deux Thessaloniciens chapitre 3. Deux Thessaloniciens chapitre 3. Hano handitse ngo ibisigaye verset 1. Ibisigaye bene data mudusengere. Ijambo ry'umwami wacu ryamamare rishimagizwe nk'uko biri no muri mwebwe. Imana ibaze ryamamare rishimagizwe mudusengere. Amen. Nk'uko biri no muri mwebwe. Imana ishimwe kandi turokoke abantu babi badadika. C'est ça. Kuko kwizera kudafiswe na bose. C'est vrai frère, iyi message mwakiriye ni iteka Imana yabateye. Ni si bose babyakiriye, si bose babyemeye, si bose babyizeye. Non. Imana ishimwe. Voilà, il est déjà méchant et pervers. Bafite ubwenge bucuramye badadika. Babibwirwa ntibabyemere ntibabitahuke. Mais voilà, car tous n'ont pas la foi. Bose ntibafite kwizera. Bose ntibafite kwizera. Amen. Imana ihimbazwe. Écoutez frère, Imana ishimwe. Ariko umwami ni wo kwizigirwa. Ese tuba niwe azobashinga neza. Abarinde wa mubi. Amen. Oui, c'est vrai. Imana izodushinga neza. Mu mpande zose il va intervenir. Imana izotabara abantu bose ibintu byose bizoza biri contre l'épouse birwanya umugeni, umwami azobihindura ubusa. Imana ihimbazwe. Basubiyemo mubyumve neza. Verset 4. Kandi twizigiye umwami ku byanyu. Ntitwizigiye mwebwe. Non. Nous comptons sur Dieu. Voilà, Imana ishimwe. Voilà, Imana ishimwe. Nous cette confiance dans le Seigneur. Voilà. Nous comptons sur Dieu. Ntabwo tukwiye twizigiye mwebwe ngo nicyo muzoshikako comme des individus bakorana bakazobana n'imyambi n'imiheto. Oya, Bible ivuze ngo twizigiye umwami ku byanyu. Yuko ibyo tugeze mubikora kandi muzokwama mubikora. Umwami ahimbaze azigamira abo yatoranije muri obéissance, mu kubaha ijambo yabashikirije. Ce n'est pas n'importe quoi. Twizere ibyo byose. Oya, kwizera gufiswe na bose. Ariko kwizera gufiswe n'Imana yamuhaye. Imana bageze cyane. Muri Yohana wa mbere handitse aya majambo. Yohana wa mbere 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Handitse 1 Jean chapitre 4. Voilà, Imana ihimbazwe. Handitse aya majambo. Verset 1. Abo nkunda. Oh, Imana ishimwe. Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Chacun nous dit que abo nkunda
cya kane umurongo wa mbere. Abo nkunda nimwemere impemu zose, ariko mugerageze impemu ko zavuye ku Mana, muzipime. Eske murabitanga? Imana ishimwe. Discernez les esprits. Imana ishimwe. Nimwemere, nimwemere impemu zose. Il faut les éprouver. Murabiko hari ndabasubiriyemo ndi imbere yawe. Impemu yapfuye ku Mana izihuza n'abandi bose Imana yatumye. Frère Branham yavuze ngo mbega Pawulo azocibwa urubanza, Imana nayo azorucibwa be nawe yigishije. Be Petero nawe azocibwa urubanza, Imana iti ego Petero azorucibwa hamwe nawe yigishije. Nawe ati namwe ndahiriwe, Imana yarucire kazi nivyo nigishije ariko ba Pawulo bigishije. Ubwo ba Pawulo bazocibwa nani ndakwemeye, ubwo ba Petero bazocibwa nani ndakwemeye. Imana imbaza nani ndashaka ko Imana imbatirisha impemu yari kwabo bagabo kugira ngo nanjye urubanza bazocibwa nze ndakwemeye. Sinzi umuntu kitivage ari muri cyane ya oya haba Imana iduhagarike neza. Kuko soma verse 6 verse 6 turabava ku Mana. Est-ce que vous suivez? Ndasabye mukugenzeza tweho turabava ku Mana. Uzi Imana aratwumvira. Amen. Utava ku Mana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha ingebe y'ukuri n'imwemi zibizi. C'est très simple. Nosheshe nimuze kurondera mushakisha umuntu aze ngaha aturindagize ngo ari muri message niyo badahuze na Frère Branham nahuze na Frère Frank il est faux. On s'arrête là. Ntabwo muja gushakisha murindagira ngo duhige ko vyo bari cyo muzoba nka Eva. Muzoba nka Eva. Eva yabaye pression n'umupredikateur wa fora ataka. Ariko niyo muri abana b'Imana zikafuse. Mufise reference, mufise mufatira. Mufise mufatira. Ndabigize ni mu babantu mwice Frère Jerome Atibere ababwira twandararanze tubatweze tubaryohera umunsi byari byoshe. Biryoha bihuje n'ivy'abavugishwa n'Imana zibavuse. Biryoha bihuje n'ivya Frère Branham n'ivya Frère Frank. Niba muryoherwa n'ibindi muragenda musomisha kure. Kuko n'abandi bitwa bo kwitwa abafrere. Kubona umuntu yitwa umufrere cyangwa pastor wa assemblée y'Igitega sibyo cyari mugiye kwavuze. Avuga iyo bibivuze ngo turabava ku Mana. Yari Yohana abivuze ari mandate par Dieu. Aje kubivuga ati uva ku Mana wese atatwumvira. Ikintu tumenyesha ingebe kuri mwemi zimizi. Abataka ku Mana ntibatumvira. Twese tu. Est-ce que birumvikana? Bavyumve neza abafresi si turi mu misi yo y'ubufingo ngo tujana kuja mu mafatana mende ngo tugenda twese tukwegana tubururana comme si non évaluation ni évaluation ni bari ngeke misuzu imba assemblée yanyu yubatse kuri byari ndibadushikirije imuhagarika umutima naho muba bake naho muba benshi birabaraba niba assemblée yanyu naho ari yindi yo kuberwa barero kuzibiriye mukiruka navyo undakazana ikintu cy'ibyo mukiruka naco undakeza n'iki niho yoba ari assemblée yo muri message itavuka bya bindi badushikirije irakavunja. C'est pas moi. Ayo bari assemblée Pawulo ati nawe umubari cyo byanditswe mu Bagalati muvye na mutavyemera iyapamoya naho tubica nukuri kw'Imana isumba vyose. Mugalati igice cya mbere kuhanditse Imana ibateze wala murabizi ariko verse 8 roye ku verse 6 kwanza Abagalati igice cya mbere umurongo wa 6 Abagalati igice cya mbere umurongo wa 6 karagise
ndatangaye ari abantu baravuga barabizingura babisoma bashobora kuvuga ati itabahuye neza ariko naho bitabahuye neza ndabibabwira nta kibazo. Biblia ivuze ngo ndatangaye yuko muriko murareka vuba muco iyabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo mukemera ubutumwa bunyuranye nuko. None abari babagendesa abo bari bafatanije none abafurenge ati abari bakira abagatolika bari mu ishuri bari bakiriye ba Adventiste. Hari abantu b'abafurenge bari bakiriye babapresha mesaje itari bari abafurenge bakiriye uno none bari bakiriye abapfumu mu ishuri none abyanditse hano ndatangaye yuko muriko murareka vuba muco iyabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo mukemera notre évangile mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo kandi nta bundi buriho. Inyuma y'insiguro ba Frere Frank barwaye na ba Frere Branham nta zindi nsiguro zivuye ku Mana zihari. Ibindi byose ni kwahura twaye ute muri pubere ko bizokujana mu kuzimu. Bavyumva batavyumva bavyumve mutege amatungubereza rizansa kandi atarundi buriho bese buti ariko naho yoba ari twebwe cyane umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye arakavuma. C'est fini. Abari sur la condamnation. Mon frère wese atwaye ibindi byimviro atari byimviro ijambo ryaduhaye. Il est hors sujet. Yatakaye. Umupredikateur wese, umupastori wese yicara mu cyumba kikonsantra akaronka insiguro y'akaverse akaja bati ndamusutunza kudambika abafrere dukenyi hamaje ntabuza kumbinyuza ntabibazo babaza muri eglise. Uyu mufrere ni umurozi ni kivume ezafano abafrere bagomba kwicara babwirwa insobanuro y'amajambo twashikirijwe n'Imana. Nta kindi bakwiye kubwirwa naho yobunga muri assemblée adatubwira ibindi vyiyumviro bihushanye n'ivyo twashikirijwe n'umwami wacu arakavuma yapaka verset 9 nk'uko twavuze ubwa mbere nanone nongeye kubivuga ntihagire umuntu uwo ari we wese ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye arakavumwa. Mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba cyane n'iry'Imana cyane se ndondera kunezeza abantu. Iyo mba nkinezeza abantu simba n'umugurano wa Kristo. Amen. Retenez bien, mubifate neza ibyo umwami yadushikirije birisangiye urupapfu. Nta bandi tubihurirako ni weho n'iby'umwami ni jewe n'iby'umwami Yesu Kristo yavuze ngo uhereye none mwejejwe n'ijambo nabashikirije. Mari basi Yohana 17 Yesu ati data wera ubeze ukuri n'ijambo ryawe. Ibintu byose atari ijambo ry'Imana birahumanya n'ivyiza. Ibintu byose ari ijambo ry'Imana riratweza. Imana zimbaza. Que Dieu vous bénisse. Bakundwa umwami wa Yesu Kristo. Tayeri ngomba kubasomera muri Deuteronomy mu ngoma ya kabiri umwami nahimbazwe. Deuteronomy 20. Voilà, Deuteronomy 20. Ngoma ya kabiri cyane umurongo wa 2 nyine haranditse ati
handitse ngo bukeye bwabo barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa. Bagitangura kugenda, Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga, muriho muri yegura n'ikibeti niho muri, aravuga ati nimuntege amatwi yemwe Bayuda namwe ababa i Yerusalemu, mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gushikama, mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Amen. Intsinzi yacu ihagaze ngo turi benshi n'Abakatolika ni benshi n'Abamisirima ni benshi, ariko nta sezerano nta kintu kimwe bazohabwa ubuzima. Ariko Imana ishimwe abakiriye ijambo ry'igihe cyabo bakaritwara mu mutima udata, Imana izobahemba. So sera toujours difficile. Twavuye muri Katolika bitruhije, bitwashaka kuvayo, twari tuzi ko nta kundi kuri uhari. Tuje mu giporoti naho turanezerwa tutitwashitse, twari tuzi ngo nta handi tuzoja, batwigisha mukuru ugezemo abari kugenderamo, navyo dusanga n'ibindi binyoma. Ariko kandi twahuye n'ubundi bupfu bw'isiguro zo muri message, abantu bose bahengeje ibintu iwabo uko bishakiye. Navyo twasanze abundi buzimire buremeye gusumba uko twahorana. Imana ishimwe ko nabwo yabudusohoyemo, itujana kumenya ivyo dukurikira ivyavyo, ntidupfe tujane navyo, ahubwo tumenya ibyo kurya Imana yarungitse mu gihe cyacu aho biri. Frere, nimusomero kayikoresheje gusanga ahantu Frere karavuga ngo nagiye nsanga ibyo kurya byari mu bubati, hari abagabo babisanze ngo byandagaye hose, ngo mbwirwa n'Imana kuvyegeranya kugira ndabigabure. Bien-aimé frère, niyo mufise uyu munsi ibyo muhagaze nuko hari ubushobozi bwaherekeje ivyabo bagabo batwigishije bituma tubibamo. Imana ibaza, hari ingufu z'Imana zabiherekeje. Twaraciwe izina rya Yesu Kristo mu mazi menshi, ariko hari ababitubwiye, twizeye ko Yesu Kristo ari Imana, hari ababitubwiye. Twizeye ko dutanga dini Imana ikaguheza cyane, hari ababitubwishije. Ese murabyumva? Ibyo byose hari umugabo yarasemana ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzobanza buvugwa mu isi yose bubere icyabona amahanga yose. None gafere tuhejeje kubatizwa tugahagarika, rero kwizera ko Yesu ari Imana tugeza abasore baje gutereka imishatsi baca bageza mbe nta bundi butunzi bw'Imana bukiriho. Nimba bukiriho abantu ntibabandanganye n'Imana, ibriti bashishikarira cyane kuguma mu vy'intumwa zigisha no kumanyagura imitsima. Mwana ntimbaza abana b'Imana, ni Bible yavuze ko ngo uzihangana agashitsa kw'iherezo azukizwa. Amen. Que Dieu vous bénisse. Imana yo ishobora byose ibahe kumva n'amagambo. Paulo yavuze muri 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens, ariko ntibambeke ca kabiri je crois, yavuze n'aya majambo meza. Voilà, Dieu vous bénisse. Chapitre 2 verset 16. Ninde yigeze kumenya ivyiyumviro vy'Uhoraho ngo yigishe Uhoraho, ariko twebwe dufite ivyiyumviro vya Kristo. Amen. Imana iduhe kuba mu nusavo les pensées de Christ. Oh, merci Seigneur. Imana ifute yatuzere ngango itubene twayitwozwe, ize mu mutima no mu bwenge, ivana y'ibyo twafata ukundi byose, idushiremo uko yo yabifata. Yabo bakozi niba Imana yarungikanye sibaje Romeo yayo, sibaje Romeo,
si baje wenda ibirani si baje kumera hari abakozi hari frère Branham akabona Yohani de Frank n'Imana yarukanye les pensées de Christ barukanye ivyiyumviro vyayo ngo babitushikirize abandi umuntu wese yo umuteka mutwe akafondafonda ivyo cyangwa ngo ndarambiye muri message nashaka nze gupfa kuja kwigisha uyu munsi azotuzimiza kuko Imana yumvikana abo yahaye manda azotuzimiza urayimenyereye ndababwira rende nababwiye baradasubira na jeji noneho n'umureka mfe kugenda frère bapfa kugenda habwa ivy'Imana igabura mu minsi yacu biriho cyarabaye stoke biri mu bubiko bwayo noneho uja gutora ibyawe bituma bagusigaranye umugeni kugira umugaburire inyama n'ubwishaza sawa nawe uje guhitana ibintu by'amateke n'imyumbati n'ibindi by'ibitiritiri uje gucuvuga ngo navyo n'inyama bapfa kurya uyu munsi ibindi nzoja kwitorera kitagisa hari imfungurwa z'umugeni zifise akamaro Imana yabonye ko ari byo bizodukiza n'ajoutez rien à votre foi n'ajoutez aucune chose cyo gituma handitse ngo nabandikiye cyagiye kugira ngo murwanire ukwizera abera bahawe Yesu c'est une parole qui ne change pas ijambo ridahinduka nijyari nyene abera bagomba kuguma bacukura bati ivyejeje Pawulo ivyejeje Petero ivyarahimbiriye byabindi Imana biriye Jérémie chapitre 8 biriye il faut que abafere bavyumve nta on n'ajoute rien ndabasavye n'umutima wanje wose mubere maso itegurwa ryacu et après cette préparation il viendra le rétablissement. Jérémie chapitre 8 Jérémie chapitre 8 Bible dit verset 20 y'igice cya munani umurongo wa 20 Bible dit bati igihe cy'imbura kirashize bati igihe cy'imbura kirashize ici rirahise natwe nituragakira Imana ishimwe natwe nituragakira s'il vous plaît frère ese cyoma abantu uyu mwanya bakabuha agaciro ni mu byumve neza ibihe Imana yashinze vyitegurwa ryacu biri fixé. Le temps est fixé. N'igihe cyashinzwe si igihe kizoba elastique ngo cameho n'igihe cyashinzwe. Le temps est fixé. Birafise igihe ibi turimwo birafise igihe vyashingiwe. Birafise igihe vyashingiwe. Soma neza bati igihe c'imbura kirashize. Ici rirahise. Natwe nituragakira. Imana ishimwe. Eske muravyumva? Erega ikibabaje wa mukobwa aribo bwoko bwacu nanje kirambabaje. Ndirabura niwe mfashwe n'agatengo. Mbega Gileyadi ni hari umuti wo gusomoka. S'il vous plaît bien-aimé. Nivyo canke sivyo? Nta muvuza abayo. Nanone niki cabujije uruguma rwa wa mukobwa aribo bwoko bwacu korukira. Iya di bom agalat. Hari umuti. Amen. Kandi niryo jambo ry'Imana isumba mwahawe ngo rituvure ubupfunya bwose. Lituvure ubuzimire bwose. Lituvure intege nke zose. Lituvure ubucucu bwose. Niryo jambo mwashikirije. Niryo ririmo gukiza. Byari byasinye ngo izuba ry'ubugorozi rizobakira rifise gukiza mu mababa yaryo. Il y a aucune autre parole qui peut vous sauver. Hari ijambo na rimwe ryo bakiza atari iri mwashikirijwe.
ntimurivange n'ibindi s'il vous plaît. Imana iraheza ndasubiramo mu byumva bati igihe cy'imbura kirashize n'iki rahise natwe ariko turagakira. Ibihe biraturenganye abantu bakiri mu byiyumviro uwo ari we wese yobapoteza barasabye ni ukuri Imana nibabogore ibagarure ibikiza imitima yanyu. Amen. Ezayi chapitre 8 yanditse muri amajambo Imana ishimwe nibagarure Imana ishobora byose nimve gusenga kwanyu ibakore ku mutima ibahindukize abantu bave mu kwiciki bave muri confusion baje mu by'Imana yashinze. Ezayi 8 Imana ishimwe verse 20 dusubire ku byagezwe no kuri bya bishinga intahe. Turi kumwe niba kavuga ibihwanye nabyo bazomubwira ntibuce bazoca mu gihugu bamerewe nabi cyane bashonje maze nibafatwa n'inzara bazoshangashyirwa bavume umwami wabo n'Imana yabo bazorarama barabe hejuru bazokwitwaho n'ibintu byinshi. Dusubire kuri bya bishinga ntahe frere dusubire kuri rya jambo ni sawa. Niba avugira ushane naryo bazobamubwira ntibuce. Ezayi chapitre 8 verset 20 muhasubire. Imana ibaheze que Dieu vous bénisse. Imana ibaheze cyane. Jérémie chapitre 6 verset 16 livre de Yeremiya gatandatu cumi na gatandatu Yeremiya gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu uku niko yagize. Yeremiya 6:16 Yeremiya gatandatu cumi na gatandatu uku niko yagize ati muhagarare mu mayira mwitegereze mubaze inzira za kera inzira nziza iyariyo aba ariyo mujana maze muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Amen. Dieu vous bénisse. S'il vous plaît murabe neza Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo budashira. Imana ibahungishe. Intebe y'Imana iri ku ijambo ry'Imana isumba byose ntiba ahandi. Imana ibaheze gute mwembi y'Imana idukundisha Kristo Yesu iregeranya isanzaza mwembi mvuye ku Mana ntinegura nicokora iyigizaya aho iriyegereza. Imana ishimwe mwembi mvuye ku Mana ntazoza na rimwe abaca n'ibice nta mufure n'umwe yovuga avuye ku Mana ngo yanganisha umuti yake n'ubundi aba muserviteri d'Dieu. Nta musere n'umwe azanganisha undi musere n'ubundi aba ari umukozi wa Satani. Nta muririmbyi azoteranya abandi baririmbyi aba ari umukozi wa Satani. Kawuriho umwana w'Imana yafashwe n'Imana yama iminsi yose ahuza abavuga n'ubura n'umufurere yakwanjije n'undi mufurere naho yoba yiyoretse mu bwitonzi busunze bw'uburengeti n'umukozi wa Shetani. Nta mufurere aza guteranya urugo n'ubundi n'umukozi wa Shetani. N'icyiyumviro cyose n'indoto yose n'ukwerekwa kose biza yushanya n'ivy'Imana yavuze ku rugo biba ari vya Shetani. C'est ainsi. No cherchez pas muja gupolemika ngo navuye ku Mana ngo uko avugishijwe n'ijwi ngo tahorana ngo avuze ikigore yabo aravuga ikigabo ngo none ngo n'umukozi w'Imana. Nta mukozi w'Imana atandukanya kubakanye. Kawuri nta mukozi w'Imana atandukanya abana n'abavyeyi. Kawuri nta mukozi w'Imana zose akazambe kiberenga ngo agace n'ibice hamuzo kwa muvuga ngo irera afite non c'est un démon. Oui, c'est un démon. Naho ogende bakwana uzusige bakipanga bose babuje kwa. Oui. Hein? Nushikira bakabo ndwi bose bakwana
turakwanga urabasigaye bavuga ngo barakwanga ntabwo batandukanye cyo wiki muvuga ngo reka ndokore umwe ngo nkunde ndokore n'undi wamundi oya bayikintu gigumire muri iyo fonction nuko gusiga kwabo ko kwanga nuko basigaye barumwe urabikotse hari ibyo tuvana nk'abantu n'ubuzima dusanga bizeye ubutatu duhiga kubokora dusanga bagiye kuraguza duhiga kubakiza ntabwo tworeka abapfumu ngo bakumane ariko turebwira abantu ngo mwizere umwami wacu Yesu Kristo tukabagarura ku mana isumba byose iriya gipome agarata hari umutukiza haleluya hari ijambo Imana yaduhaye rituvurisha ryose n'urwango rwose n'ubwiyorezi n'uburyaga bwose ridukiza ibyo bintu byose vous êtes singulier ukabura umwe n'Imana udafite ijwi rikurega ikintu Imana ihimbaza kandi ishimwe cyane barikoreye abera babibemo abantu banyamujijyanire oyaye muri Ephesiens chapitre 4 haravyanga nituba abantu banyamujijyanire batora kutuba no Yesu que Dieu nous a donné que Dieu vous bénisse turafise ivyiyumviro Kristo yaduhaye nivyo vy'agaciro nivyo tuvugisha akanwa kacu avant d'agir mbego tugice dukora umwami ari n'ivyo yaduhaye nivyo tuguma Imana baheza gihe cyane que Dieu vous bénisse Dieu nous conduit de clarté en clarté Imana ndende bicana bibona Imana baheza gihe tuva mu muco twinjira mu wundi tuva mu bwiza tuja mu wundi Imana baheza gihe verset 11 kandi yahaye bamwe kubintu nivyo turi kumwe frère turi kumwe écoutez bien kandi yahaye bamwe verset 11 kuba intumwa abandi kuba abavugishwa nawe abandi kuvuga abandi kuba n'abigisha bisawa n'umugoroba ndababaza abibaritse uwo fata ba frère Jerome n'abandi ba frère Fideli na frère Edouard n'abandi bose bapresha handi bose burya mwemo muja kuvuga ngo Jerome ni iki mwemo bavuga twebwe tari ne muri ivyo ivyo ntituri ngo Jerome turamuzi muri intumwa abandi mufite nabo muri umuhanuzi ibyo muri murabizi cyangwa biratura ntabwo twebwe turi muri yakipe ngo ushikiriza abantu ubwenge bashobora gushikiriza n'abandi abandi bo hano harakomeye cyane ngo uyu namubonye ngo yatugendeye none urabizi niwabimuhaye gushika ubu hari abagabo babitunze Frère Branham ati Imana yampaye byose inyima kumwigisha yanyimye kumwigisha Imana ishituzanira umwigisha iyo mushobora w'ubwenge umwigisha ikiya byuzuza byose alors maintenant abo nibo tuzi aho nuvuga ngo hari undi mufrere bavuye ngo Kamanyola sindahazi nguce ngo kubera avuye kure automatiquement ngo abaye intumwa ubundi kubera avuye kure abaye umwigisha none bavuye kuri ndi assemblée abaye undi bavuye ndi assemblée abaye kubera rabo mutabana babaye ibyo bityo bihabwa nawe Biblia ni kwako yahaye bamwe Imana itanze iyi bazi rero ni mwibireke abantu bazavuga ngo je suis moi je suis inenya atabarico ndabasabye ntimwubakire umutima wanyu numaduke uve ku bantu ngo ivyo Jerome avuze ni bisubirwamo mesi mwaraziye mwese ivyo Jerome avuze ni bisubirwamo mwabikwiye hafi ivyo Kristo yavuze ni ijambo ry'Imana ivyo Kristo yavuze ni ijambo ry'Imana n'ivyo bidasubirwamo na Frère Branham yarageze ibihe acika umugabo asanzwe bakagenda kuroba akiyambarira jinsi n'ibirato sinzi by'ibibukare mbaze byari bimeze ahama akagenda kwirobera vy'Imana atari vyarimo atana Bibiliya yatwaye akaroba
yatahana amafi bakirira n'umugore undi munsi agatora ingoho agatumura ibikoko ibintu by'ibisangiriye n'ibintu byose akabirasa akabitonora ariko arabaga nk'ikigurube cy'ikinyeshyamba yafashe yaba ariko arasoma Bibiliya rero oyacukuye ngo niko waragize ukigenda guhiga ibigurube byo mu ishyamba natwe atari iwacu uko bisigaye ntabukuriye twakurikiye Kristo twakurikiye Branham twakurikiye Kristo Frère Frank yarafise ibihe ndanamufise no kwifota yisohokeye yigira ahantu kurutse n'umugore wiwe hagiye biri ikirozi bazi kongera ikwereke Davidson mu telefone bari bagiye gukina nari karasoma Bibiliya ariko ashitse kuri sheri nibyo abantu benshi biko birabatakaza ngo twari twicanye na Frère Frank umunsi akuriya yakibujumbura hano Bujumbura hari bino nanteye hanyuma abafurere baragirizanya imbere yiwe umwe acayitanga ubundi mu manyama acararira ikigaba amahere kirarira gikorera byose Frère Frank ngo voilà vous êtes rempli de Saint-Esprit kivuga ngo voilà bo bari bafurere baguhariza Frère si bo vraiment ejo bundi muri 2006 bagabo yavuga ko ariko guzemeye yaje hano kuruca ati mwandike mwese ko umugabo dimuci amarori badukoreye Buraya ntarakabonetse kandi n'ubwo yavuze ko yizemeye abandi bose bati nahagende ko Frank abivuze no Frank n'est pas Dieu ariko aradupresha ari sous la puissance de Dieu ariko atwigisha ari munsi y'ubushobozi bw'Imana isumba byose ariko aragira intama Frère yacacika umwungeri w'intama ngo nagikireze mpaka ngo twifotoze na Frank ngo mutegeye muranyumvira muzokabo nani foto ni hafi chika mbemye nibyo ngo cecero nwe ngo mbaze kugenda muragiye ngo nageze ngo ntaho ndarashimo ngo nageze n'igorogota ngo njanjama mu mva ya Yesu ngo haleluya abantu bose ngo vraiment ngo nubonye ce n'est pas ça twebwe mu maduke rwanda mufatane n'ijambo ry'Imana Kristo Yesu niwe Mana yacu kandi ijambo mwashikirijwe nta numwe nawe ridapima ku munzani wereke bari babwira n'abazorivuga n'abayitubwiye mbere bose ntibapima ku munzani ari ijambo bose bazocika urubanza ntabwo mwavure muco mupondekara ngo haje umuzungu ngo yari muremure ukamenya kuba muremure bukeye bituma yuzura muremure kuba muremure si rero bivuga ukuri ngo haje igipfuri mu gihugu w'abanyamadini ngo caca kimene n'ibyo naraye none umuntu azi ibyo twaraye none niba umwemuriye ahantu hasi muri biravuga ngo mwemuriye aza ngo azabamenyesha ibyo twaraye mwe mwarabisomye none si nimumve ku bintu by'abantu mufatane n'ijambo mwashi ririho mwemere riduhaye rero kugira ngo kuko yambaye ikoti abandi batazambaye batambaye amakoti niwe aje kutubwira verite no kwari pasiteri wacu atubwira ukuri automatikema c'est faux abo mwanukwe kwicara muvuga muti itubisuzume mbe Pawulo ibyo yavuze ko babigishwa b'ibero bagenda bakabisuzuma bari bakoshije none Pawulo natuta twese siwe numva kwisezerano rishasha none umugabo waza kurindagize gukanda gutangura uwo mushatsi bakabona nawe guverinoma batwishyuye ngo nibyo tutumviye muri eglise ngo twumvire abagabo tukumvira mu gukora ibyaha tumvira mu gukora ibyaha Frère Imana ibarinde ibafatanye n'umwami wacu n'ijambo mwashikije barya abafurere batwigisha n'abarundi nkatwe bihenda nkamwe bari muri buzima busanzwe bari kwagaraza amapine yiyo n'abantu baburebure bafise ivyiyumviro bitari vyo bacumura nkamwe n'abanyantege nkamwe mais s'il vous plaît niyo twobura bibara bakatubwira vya bindi là alors c'est Dieu niyo twobura kandi siguro zacu no vya bindi
Imana yarungikanye serviteur fidèle fidèle. Byaba nibyo muri Matthieu 24 bitegura inkumi z'ubwenge. Niba bari byo batumenyesha hanyuma natwe imitima izokira. Tubigumye neza. Imana baheze. Donc Dieu vous bénisse. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Icomo mukanyihanganira ku bupfu buciye mbese kandi nubwo muranihanganira mbafuye ifuhe ryo kubw'Imana kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye muri mwebwe atariyo inyigisha 1500 oya ndabamushingire mumeze nk'inkumi niko Imana ikorera yabwiye abantu muzogeza ryari kuba abanyamujitani ibyo bwiye iyi assemblée y'ibwoga muzogeza ryari kuba abanyamujitani umwe yavuga ngo tutari tumuherutse gusukura none kuba tutamuherutse niko bifata what's the niko bifata ubundi yavayo kure yafashe indege 10 kugeza tubiri ngo ko ari inza ava kure yavuze ukuri none nico bibiliya bize tuzofatira yahaye abandi kugira ngo abera bashike kwezi bakire kujodirika manishimwe amen ariko diyubara verse 3 yuko nkuko yanzoka yahendesheje Eva ukwiyorobeka kwayo kumbura ivyiyumviro vyanyu vyokoshwa mugaca mureka ukugororoka n'ukwera mu vya Kristo kuko iyo hagize uzi wanyu akababarira Yesu wundi tutababariye cyangwa iyo mwakiriye iyindi mwemu mutakiriye cyangwa ubundi butumwa mutemeye we muramwihanganira murabona ko umuntu aremye umuntu nuko aremye iyo hatunda babwira ibintu umenya ibyo mwarimu byari bibaremereye umenya byari bigoye akaza kutubwira ibyoroshe abantu bati n'ibyo nyene Pawulo ati iyo haje umuntu mushasha babwira ibyo mutari mwaremeye ababwira ubundi butumwa mutashikijwe wewe vous le supportez fort patiemment muramwihangana n'umugore urumva wewe ni rero bienvenue non ikinyoma naho cyova mu kanwa k'umuzungu cyangwa kava mu kanwa k'umukene kava mu kanwa k'umutunzi kiguma ari ikinyoma le mensonge c'est un mensonge et le mensonge c'est quoi la vérité c'est quoi ukuri n'ukuri ukuri n'ijambo ry'Imana ryari ryarasezeraniwe igihe abantu baba bagezeho c'est ça le message de Dieu ubutumwa buvuye ku Mana nuko Imana ibamenyesha umugabane wabo muri Bibiliya ati amajambo baraba mwe bavugishwe n'Imana kuva mu itangiriro shamuyashu Yohana amajambo mwebwe yareka yaranga maze abafure bakavuga bati iri n'umugabane wacu n'iri n'umugabane wacu n'iri n'umugabane si byose no si byose ya si byose hari ababwiwe gutera ubwanwa n'icyo gutereka nabi hari n'ababwiwe kwambara ibindi bintu bambara n'abatagira inkwavu twe tuzoguma tuzorora tunazirya hari n'abatagira ingurube twe tuzoguma tuzisekeza no mu muce muja kukaho akaberezi kavyoroshe hari n'abatagira abafureni b'abantu hypocrite bijyanye no turabarira kuri Imana tubwiye ni by'ukuri nibyo bizodushikana mu ijuru ibizotuzura mu bapfuye sibyo twifondeye sibihimbano byacu bizotuzura mu bapfuye nibyo Imana yadushikije ibitari byayo biragahera bitabwe mu kiyaga cy'ukwibagiza Pawulo atubeshi mu cyandiro biragahera yabashi mu cyandiro simba n'umugurano wa Kristo Imana ibashoboze mwese amen ibahe kugira igihagararo cyiza ainsi je veux dire ceci mumenye ko la vraie adoration est possible là où se trouve la vérité
nta hantu hari gusenga kw'Imana nyako. N'indirimbo zabo barazimiye zicika ibishisha Imana. Naho baririmba nk'abamarayika, Imana ivuga ngo n'ibimaze byanyu birambabaza. Ariko iyo abana b'Imana bari mu kuri, naho kuba agasengesho ka ntango, Jeremie 7:23, agasengesho kabo kabure Imana irakemera. Yende mes frères, ni mube mu kuri. Kuba mu kuri bisumba kuja mu ijuru. Ukuri kuzotujana mu ijuru. Que Dieu vous bénisse. Imana ibaheze. Ibahe guhagarara mu byo mwashikirijwe neza mutari. Ne soyez pas distraits. David yite musamare. Vérifiez. Musuzume impemu zose. Nawe wajewe nyene, nawe wundi mufuna wundi musere. Akavuga ikintu kitari muri ya message mwashikirijwe. Il est faux. Il est faux. Apana niyumvira ko nibaza ko no munaza tubwira ibindi bintu bitari bya bindi. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Iby'ukuri ni bimwe. Abavuze ngo kandi ukuri ni kumwe. Nta kuri ko biri guhari. Kandi ukuri ni kumwe. Ubutumwa bw'ukuri ni bumwe. Swati mu birimo, swati mu birimo. Nibyo kuri. Abo tudahuje babirimo cyangwa ni babirimo. Cyese ko ibyo turimo bitubwira ngo tubihangane. Tubakunde. Tubavuge neza. Tubihoze. Tubandane. Imana ibaheze. Aho niya ari inzira imwe ivuye ku Mana yaga abayibona ni bake kandi cyane mu bugingo. Amen. Imana ishimwe ko narayishwe yarakoze nihabwe icyubahiro cyinshi. Que Dieu vous bénisse. Imana ishobora byose baheze bire mwabuke gusenge. Saba Imana isumba byose ituzigamire mu kuri kujyana kujyana. Frere mukanga igihagararo ubu twagiye kuramutsa umuntu we n'amajambere hanyuma atubwira ati bafrere ndimo kuva ati naravuye kuri assemblée ndayihe umuntu ati narayivye assemblée ati hari umugabo yambaye amapete w'umukoloneli abaho uriko burahagize utavuye n'akazi kawe urapfa nawe ati ndazi ukuntu yambaye nyumva ko avugishijwe n'Imana. Ce n'est pas cela. Ijambo ry'Imana risumba amapete yose, risumba ubupasitori bwose, risumba ibintu byose, kandi ni rimwe kandi si imirongo ahubwo ni insiguro y'iyi mirongo twashikirijwe n'abatubwiye ubutumwa bwiza. Si vous ne regardez pas sur le tableau insiguro, c'est la signification des Écritures. Hano hariho abaregiyo n'abakiro bariho n'abakiro niko bimeze kukubera none frere none ndumvise amaguru nk'abandi barundi n'amaguru barundi n'ubwenge bw'abizini twize hamwe amashurano igihe Imana itoguha insiguro y'ibi byanditswe frere wowe utsumije igitabo kwavuga ukavuga ati ndasomye muri Tesalonika havuga upfuku agahengekera ku idini kiwe umupandeko tinabahari ndasomye muri Tesalonika bagasoma umurongo bagahengekera ku idini kiwe umubizima nawe ati Paulo yapfuza agahengekera ku idini kiwe bose nibagiye ku madini yabo insiguro bahaye none bizofasha nawe babaza mu murongo umwe ntibahuza ariko nubwo hari byinshi hari n'amasigariro. Hari n'abavuye ku Mana bakiriye cette grâce de Dieu bakiriye ubuntu buva ku Mana isumba byose yahaye insiguro yabyo. Nitwasoma Abatesalonika twese nituzumva bimwe twese insiguro Imana yatanze nabo barabe teologiya icyo yavuze n'uburambe muri message datuma icyo byavuze cyo mpamvu Imana ishobora byose bahezagire murakoze. Yesu n'umukiza wawe n'umwami nzokwama ndamuhimbaje kandi iyo nshyisineye ndamusaba izindi Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen.
turaje imbere y'inyunga zawe tugushimira cyane rwose ubwinshi bw'amazi yakiriye ugahumura amaso yacu ngo tubone, ugura n'amatwi yacu ngo twumve, warumve n'imitima yacu ngo twakire ukuri, kandi warakoze cyane mu bihe byose byagiye bikurakuranwa, abantu bagiye bahendwa n'abandi, boshwa n'abandi, boshwa mu buryo butandukanye, ariko twebwe mu minsi yacu baratumurikiye. Rero umuntu yazi umuntu n'umwe atugira imyambaro yiwe, kandi umuntu n'umwe adutwaza itunzu, ariko turi abakristo, twari abasatani none twaramuhetse. Ubu turabe Imana isumba kugira ikiganiro twarabonye, yakoze gusohora mu madini, kutirani bantu musohoke mupfe iwe, ntimufatanye n'ibyaha ngo ntimuhabwe ku byago byakawera. Warakoze nk'uko mwami usumba byose bo mu gihe cya Mose bazimije abantu, isi irasama irabamira, none ko abazimiza abantu bazohura n'ibyago wavuze. Ndagusabye twego uturinde ubuzimire wahagarike ubutare, ariko isobanuro z'ijambo waduhaye turagusabye ujye gushirika umwete wo kuzibika mu mutima, ngo ku iherezo uzotubaza ibi wadushikirije. Uraduha umugisha wo kubigenderamo, tugendere mu ijambo ryawe, uraduha ubwenge bwo gufatanya nabyo, ko nta bundi buhungiro buriho, nta bundi Yesu ahari atari iri jambo waduhaye mukiza. Heza gira imitima y'abana bawe, bahakane nabyo, gara ubwenge bwabo, bahore kubaboshe, bahekwe ijambo ryawe. Urakoze umugisha, uragendana natwe muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Imana ibaha byinshi mubyagire aturagize Imana isumba byose, asengera abarwaye, Imana ibashikize mu izina rya Yesu Kristo, n'abagiye mu manza zitandukanye kuri Imana ibazigame, kandi ize kuba tugarurira amahoro. Imana ihabwe icyubahiro, magambo magufi cyane n'agaturagize Mana yera, Mana y'urukundo, Mana y'icyubahiro, turagushimiye kuri Imana y'ijambo ryawe, ibyo wasezeranye byose Mana nzima, wewe ubereye maso kugira ngo ubidushyitseko. Urakoze ko wadutoranyije muri iyi minsi ya nyuma, ukaba waduhaye ijambo ridaharizwa. Duhe kuko muri data yamaze kubidusabira gufatana naryo burundu, kuzozira uzusange twabaye naryo, kuko iyo wabije muri twebwe iyo uzoza gusarura. Mwami Mana nzima, Mana y'urukundo, nuritwara natwe dufatanye naryo, tuzojana naryo. Mwami Mana nzima, dushikire ibyo wadusezeraniye byerekeranye n'izamurwa ry'umugeni. Urakoze cyane, uduhezagire, uduhe kwirinda cyane mu buryo tugenda, n'ugusobanura impwemu kugira ngo tugire igihagararo gihuza Mwami Mana nzima n'ubutumwa waturukiye. Hezagira muri data baciyemo kugira ngo turonke iburi, twese abana bawe tuyifate nka ntama, kandi Uhoraho Mana nzima tumaze kuyifata nka ntama tugumane nayo ishirihe byose. Urakoze, turinde twese aho tugiye kumara gutahuka, ujane natwe mu ngo zacu. Urarinda bamwe bagenda mu manza zitandukanye, abagize ingendo zitandukanye, abasabye amasengesho Mwami n'abatayasabye, bose ubagire ubuntu. Turagushimiye cyane, twumve mu byo tugusabye no mu byo tudashoboye kuvuga, byose ubiduhere ubuntu bwawe bwinshi imbabazi zawe, ukize abarwayi babiraga bananiwe, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amen. Umwami Yesu mwese abahezagire cyane, abahe kugira igihagararo cyiza mu mwami wacu, n'ibyo ngendo Imana.